umukozi w'Imana mama buntu yaratubwiye ati gukomezanya no kwirurana. Umuntu naba yishwe n'ubugaba bwiwe ntuvuga ngo wawa uragenda ukabirura. Niho mutima w'ubuntu tuba dufise kugarura igiye kuzimira abene gihugu n'ubusho indongozi tujejwe kuza turabakebura. Abakozi b'Imana namandiko ndabahanura none mwebwe ry'amashikanwa musaba abayavuye amajahe ko mutabereka muti kora gutya kugira ngo muronye ibisaguka ko muzotaga kwishikanwa. Imana irakeneye amashikanwa. None rero mutegereza kuronka ivyo mutanga n'ivyo musigarana. Reka rero genda mukora uko bigende neza. Emwe ajya amashikanwa muzoyaronkaye azoza abaherezi baheretse mugabo mutaberetse bazozimira mubabona baba bakene mubabona amasengera aze mu mwanda umunuko. Imana ice yihungira ihave uko mwabisomye mu ijambo ry'Imana yuko Imana itaje ahantu hari umunuko. Biranditse isuku mw'icumbi ati nimugirire isuku mw'icumbi aho muzogera akazu kasugumwe imba hanyuma muce mufurira kugira ngo ntawe umunuko kuko Imana ije kumva umunuko yohava isubira inyuma. Vyumvikana ko Imana itaje ahantu hari umunuko. Abantu rero mukabigisha muti ntimuzimire mu ngoro y'Imana nahubahwa no guhanura ngo abungere batarondera iyatakaye. No kuvuga yuko amashuri turayafise twarize mugabo kubera ivyo bihevye bagume twaciyemwo ushobora gusaga umutima waratuvuyemwo. Byabe ni bavuga ngo nta mutima agira naho ubugenda umutima uratera uyu w'inyama mugata mutima ugira utagira muzirikanyi. Abahinga ntitubabuze turafise aba docteur turafise aba master turafise aba engineer mugabo utagira umutima nta nakimwe ushobora gukora. Ico ituma aha twize tuti tugira umutima. Ese twese twogira umutima. Twese butubamwera ndayotuzamwo. Twese twogezwa na Mpwemu Yera. Ngoraba igihinduka ngaha kuri Uburundi kandi jewe mfise ukwizera gukomeye. Uno munsi dutahana twese mutima mweranda tuzagenda twese tuva kabahanuzi n'abataje buza kumva babandi bari basigaye bw'icumbi nabo bari kubavuga kabahanuzi kandi babikuye ngaha. Jewe kubera ukwizera kwanje ndazi ko tuva ngaha dufise umutima twese tugiye korera Uburundi buhinduke. Abakozi b'Imana muri ngaha mwese mwe muragira concentration mubwira Imana tuyambaze dusabe iduha umutima twese tuve ngaha tuva kabuhanuzi tugende iyo n'abasigaye mu mihana yabo dusange nabo nyene bavuga kabahanuzi.